nzima turi imbere yawe tuje guteragira imbuto yabukenguke ko wama waduha akavura keza n'akayaga keza akazuba keza mu gihe cyacu n'ubu mana nzima tawusabye uzagire Uburundi mugume buronka akavura n'akazuba bibereye. Cyambere no gushimira Imana mushobora byose kuko yarumvise igisabo c'abarundi. Navuga yuko iki gice cambere cy'umwaka w'uburimyi ndiko ndaraba mu gihugu cyose umwimbu wagenze neza. Ko biharage niho hari hakahaze kubera imvura yabaye nyinshi batari bateye biharage bizi guhangana n'imvura nyinshi, ariko ndabona neza ko umwimbo muri rusangi abarimye ibiraya, abarimye ibijumbu, abarimye ibigori bose umwimbo umeze neza. Nico tubamvuga yuko ari kubikengurukira Imana kuko yo nyene yaradupimiye izuba ryiza n'imvura nziza none bimeze neza. Ikiba gisigaye rero ni itunganywa ry'ingene uwo mwimbo tugenza. Burya nico gikomeye cyane kuko hariho abantu bacu batangwa gusesagura, ntibatanguye kwiyumvira kuziganiriza kazoza. Mwarabonye yuko koko turavye hariho n'abadandaza bahora bashaka bati ubu rero ko mwimbo baye mwishi tugira duce tubacemwo tubigure make tuzoce tubigurisha menshi twabimaze byose twabibakuyemo. Mugabo kubera umugambi wa leta ari uko abantu bose batezwa kugwiza umwimbu, twaragerageje yuko uwo mwimbu wobikwa n'igihugu hanyuma abadandaza bashaka guhingura rero bakazoheza bakaja kugura cyane bashaka bakawigurira ubunyene. Mugabo cyo nkebura abarundi nuko so kugurisha umwimbu wose no kwibikira nawe kuko ejo uzoja kugura menshi iyo utibiki. Mwisanze umuntu ashora umusesekara ibindi navyo akabifungura. None rero kuri jewe ndabona yuko hamwe iki gice ca kabiri cy'umwaka w'uburimyi naco cogera ku cambere cagenze, wa mugambi twiyemeza yuko umuntu utereza kuronka icyo fungura no mufuko karonka amafaranga uzoba uriko uratomoka. Kandi ndetse turiko turaraba mu mbona kazoza y'ibihumbi 2040 gushika mu 2060 tumenye yuko umufuko utegerezwa kuba ufise amahera. Kera umurimyi bavuga yuko ari we mworo, ushaka kuvuga umukene bavuga ngo n'umwirimizi, abajije gukora iki ngo ndi umwirimizi wacha wumva ko ari umukene. Mugubu dushaka bihindukiza, umuntu avuze yuko ari umwirimizi tuze tumva ko ari wafise amahera ku mufuko, ubusaba akazi duce rusanga ahubwo ari we ari umukene. Hanyuma gutyo twese tuzotangura twumve ingene umufuko uzojamwa amahera kuko nkuko nama ndamivuze nta utunga saba kugira utungi kura amaboko mu mpuzu ugakora ukiha. Nico twita umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Utazera kundi muntu ngo nzohembwa ryari inyongera umushara bijya uzokwama uri umukene. Mugiyo wiha umugabo no wiha kandi umugabo ahaga amazi ayivomeye. None rero ndashimiye abarundi bamaze kumva ko kamo cyane cyane. Ndashimira incabwenge abakozi ba leta bamaze gutegera yuko uburimyi burimwo buzima. Ivyo rero bica bitera intege namwe bataronka amahigwe yo kwiga nabo bagaca batangura kubigana kuko kare kubera twari twarataye uburimyi bose bari bazi yuko uburimyi atakirimwo bacamanuka ibujumbura kuba bayaya n'ababoyi ngira ngo n'abakarani kubera bari bazi ko atakiri bokoramwe. Mugo ndanezerwa mbona bariko baraduga aho babonye rero harimwo ubuzima. Jewe kera nakuze numva bavuga ngo uza gutera uburezi arabwibanza mugasanga byaramarya ngo uteretse ni babanza gusoma. Ubu rero uja gutera uburezi arabwibanza ndabishize mu bikorwa kugira ngo abantu bumve ko bishoboka. Nuko novuga nti umurongozi indongozi y'imbere umwungere iyo agiye imbere akabereka ko bishoboka bose bazocabona ko bishoboka. Mugabo nanje ndabihunze bazocabona ko bidashoboka, bazoca nicaye bazoca baja kwicara nabo. Mugabo
nk'ubu ndazi yuko hariho abantu bagize agashari igihe benshi bariko baravuga ngo ibyo kurya birazimvye ku isoko je nkababwira nti none mushaka tubibahe kuri gusa icuya turi biri cuya duce tubibazanira ku buntu ico novuga nk'abantu bagize agashari kiya gihe ndazi ko baciye baja kurima mbere twebwe iwacu hariho ico bahora bavuga ngo bamuhaye genda urime genda nawe uvyironderere ushaka ko bitakuzimbura birondera kandi inzira kubirondera narayiberetse nta kintu kigoye cyane je narabonye nk'hegitari urimwe hegitari y'ibiraya ntushobora kubura inyungu ico ni ikintu maze kwibonera neza nk'abarimwe y'ibiraya ubabarimwe y'ibigori ubu nyene shaka bugende babaze nk'uwarimye kijambere neza waremye neza kijambere hariho watweretse mu ntara ya Bururi ko ihegitari yavuye ku itoni 8 ndazi neza ko hegitari uri kurima ibigori ntushobora kuyirima ku hegitari zibabe ku mahera arenga miliyoni 2 urumva yuko rero harimo akanyungu hajya muravye nk'umuntu yashoye nk'ibigori nk'itoni 10 hanyuma urumva itoni 10 zica zivamwo ni miliyoni zinga 17 miliyoni 17 uciye uraba gabura mu mezi 12 urumva ubahembwe umuriyoni urenga ku kwezi nabakozi bangahe ba leta bahembwa umuriyoni ku kwezi erega niho mubonera itungo igereriza murumva uwirimiye nuko tutari bwamenye gutunganya igitunga ryacu wewe cufa tutijewe ubu mbi wanje simpanze inzu ivyo kurya soroma munsi y'urugo twebwe tugira n'Imana n'amazi tuyo tuyakwiragiza ntunywa amazi yaguza ahandi bayaguza urumva rero uciye uraba ugacuhembwa nk'ibihumbi 300 ku kwezi nuvuga rero yandi ugacuyaziganya ugacuja gusaba ideni mwibanki kubera yamahera ufise urumva ibanki ikikugirira icizere kuko irazi yuko ufise ayo uzosubiza kandi uri gukora ibikorwa bizana amahera mu myaka nk'itatu urashobora guca witwa muri babandi bavuga bafise miliyoni utazigere vyagenze nibi rero jewe navuze nti nze ndabereka ko bishoboka kugira ngo nereke abakozi ba leta yuko umushahara utazo guteza imbere nafashe ndorora muhira je nanje ndumukozi wa leta none munsi ndumukozi wa leta mugabo ndafata ndorora mbonye noroye inkwavu inkoko n'imbata nza mbona singisuma inyama numva naho waje kumbwira ngo zirazimvye urumva je cyakubwira nti je wanje ni niyo ndose abashitsi ndavuga nti tubajye ingurube imwe tubajye intama tubajye inkoko ntiriwe ndaja ku isoko numva rero utwo twose mbashaka icigwa nza ndaha abandi naje ndumukozi wa leta n'abandi n'abakozi ba leta ijya weekend hajya tuva ku kazi tugaca twiruka mu kabare ahubwo duce twiruka kuraba utuntu tubagara hari igihugu natemberereyemwo je waho nciye hose n'icigwa ndarondera abakozi ba leta hajya mu bubare ndababura kuva saa 11 saa 12 nkabona sindababona mugabo hageze saa 1 y'ijoro saa 2 y'ijoro nzabona baratonze batawe gutonda mu bubare ndabaza none bataha isaha zingahe ngaha muri iki gihugu bacambwira ngo hajya bataha kuva saa 10:30 mugabo se bagenda biruka muhira bafise utuntu bakora imboga bafise barima gatutura ibitoki ni umufonctionnaire wa leta hanyuma rero hajya buhwibiriye aca yoga agacaja abandi bari murumva nkaho nk'ico kigo amaze kukironka ni hahandi mwaza mubona mvuga nti tugire ijya club vaso kugira fonctionnaire bave ku kazi bakora ikintu mwarabonye mu gisagara ca Bujumbura ico gihe ingera imboga zaciye zikoroka igiciro kubera iki habaye umwimbu munini cyane rero ntimutangare rero mubonye je ndiko ndakora ni nk'icigwa mba ndiko ndaha abandi nk'iyi koperative nabonye ngaha ni koperative inyeretse nk'ubu je nciye mvaho nize abantu batanguye baterera ibihumbi 21 bakaba bageze aho bashobora kwimbura amatoni 100 y'umuceri muca mwumva yuko abanywanyi bose bamaze gutera imbere. Koperative tera imbere Mpanda yatanguye mu mwaka wa 2016 twaciye tujina amaturu dushira hamwe dushika kuri 3 dutanga umutahe ibihumbi 220 umunywanyi wese vya ico gihe twariko twiyungunganya kugira tugure iyi parcelle hama turagenda hari ahantu twagiye gusaba akagurane twiravye aho twahereye narigi no munsi tugeze mu yinga
yahariwe umukenyezi itariki 8 murazi ko ari umunsi mukuru umukenyezi ku isi yose notera kamo na cane cane abakenyezi ko bohurumbira amakoperative ibi vyigwa rero tuze turabihana n'abatari babizi bavyumve yuko bishoboka hanyuma tuze turigisha nya twese nubundi azokwigisha ejo nubundi yigisha ejo mugabo igikuru nuko indongozi zoba imbere mu gutanga akarorero riko ndabiraba kandi Imana iriko irahezagira igituma mfise icizere ku 2040 burya ndaraba abatanguye kare aho bageze ngaca mbona yuko mu minsi iza abarundi bose bamaze kuza mu mugambi wo kugwiza umwimbu burya kugira uzutera imbere iminsi yose utegerezwa kuvuga uti nimbuye iki ko nakoze nazanye iki ico uzanye gica kimutahe wundi mwaka nk'ubu dufate aha je ndimbuye ibigori mu mwaka uheze ntavyo nari mfise novuga ibinyene biciye bibumutahe w'ivyo nzokora mu mwaka uza mugabo aho nakuri ibigori n'ubu haracariho nukuvuga habanaje hazana vya bigori mugabo ibi bigori navyo bivuyemo biciye byunguka ikindi kintu nzoca nkora mu mwaka uza urumva nk'ubu mwabonye ko turi mu mugambi wo kwajya ahantu hose twahavomera nk'ubu muri banki babonye amahera avayo tugaca tuvuga ko ari kuvomera ubwabe ntasubira kugira ubwoba ngo ikizuba ni caka ngo ntamwe buzovamwo amahera yacu azoca agenda urumva nzanye umugambi wo kuvomera nkagenda muri banki bacabona bati turavye umwimbaronka turabona yuko twoshaka tukamuha iyi ngurane azoyisubiza rero umwaka wa 2040 kugira tubushikire no umwimbu rose ucubyara uwundi mwimbu mugana hamwe bari wawukuye wa mbere haguma hazana havyara ugaca usanga nko mu myaka 3 uko wari umeze no munsi ugwiza inshuro 4 mu butunzi kungene ubuzima bwawe bwifashe hanyuma umaze nko kubaka inzu nziza 2040 turavuga ko umwe wese azoba mu nzu nziza irimo akamatera azoba avoma amazi hagufi tukavuga yuko abana bazoba biga neza umuntu azoba yambaye neza umva azoba afise ubuzima tuvuga tuti nabo murazi iyo bavuze ngo umuntu arifashe abari umuntu nyene abayeho urumva rero uno munsi nk'ubuje nca mbonane uno munsi ntubayeho neza cyane mugaba huno munsi acaguha umutahe ejo uzobayeho umaze kubaka iyo nzu none amahera wubakishije iyo nzu kuko uyaronka n'ubundi ntiwumva yuko arayandi mahera cyakora ikindi kintu ico kindi kintu ahubwo uzosanga turiko turasambura aya mazu dufise uno munsi twese twubaka amagorofa tubana hanyuma rero iciza hari umwimbu hacaza amakori n'amatagisi bica bibonetse hanyuma ubu ntuze burongozi bw'igihugu nabwo buca amabarabara kuko sindabona umuntu avuga ngo gira niciri barabara ripfe bucombora gushike mu banza rumwe ni igihugu kirica iryo barabara ryo rica riva muri ya makori n'amatagisi ejo uzosanga twageze n'amabarabara akomeye kuruta uko wahora uyabona kubera amatagisi n'amakori vyabaye vyinshi je rero ndavye aho ubu kuva dutanguye kubivuga ndabona yuko abene gihugu bamaze guhaguruka umwe wese avuga ati nzoba ameze gute hanyuma rero habasigatwe bw'indongozi ko tuza turabafasha rero kugira ngo bakanure bafate iryo barabara ndifuza yuko uwo mwaka w'2024 wohera twese twamaze gufata ibarabara neza umuvuduko kuburyo rero umwaka uza wowe emwe nashaka yuko uwungutse no munsi kugwiza rimwe azogwiza 3 mu mwaka uza kugira twese rero tuce dusanga umwe wese wewe wimbuye wawe nanje nkimburi wanje undi akimburiwe urazi nk'ubu twakwimbura twese gushika tutakija mu isoko hariho uzi ngo twaba duhovye ngo wimbuye yabahovye oya duca tuvyegeranya vyose tugaca tubishora hanze aho babikeneye ko twebwe ntuja ku isoko kuko urabifise ntuja gusoma duca duteraniriza hamwe urya mwimbu wose umuseseka tugaca dushora hanze vya bindi tutari dufise duca tubigura hanze kuko turafise amahera yo kubigura kandi biguzwe n'ivyo twebwe nyene twiyimburiye nitwatwaye tubuza imashini zisya kugira zigira ifu nziza duca tuzigura kuko twarose amahera mva makungu iri guko nyene ko igihugu gitera imbere rero ndavye umuvuduko ni mwiza cyane mushake murabe no ngaha nyene muvuye muti muri uwo mwaka turabinzu shaje twamaze gufata umuvuduko kandi ni vyiza cyane ndateye intege abarundi bose twebwe gusa ico tuzi nuko twokwemera Imana umuco mwiza kugira ngo ihezagire amaboko yacu idahezagiye ibikorwa by'amaboko yacu natwe ntacyo twoshikaka ariko ndabiravye ubu abarundi twaha Imana ikibanza ca mbere no kuva Imana nayo icezagira ihezagiye
cyo bigenda neza cya gihugu c'amata n'ubuki tuzaba twagishikiriye.